Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Subiye guha icubahiro Imana data wa twese kuri ubu buntu butangaje asubiye kuduha kugira ngo tuvugane tuganire ku majambo y'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Uragahora usengwa Kristo Yesu mujanama mwiza, Imana y'ubushobozi. Ndagushimiye muri aka kanya Mana umpaye kongera kuronka uyu mwanya kugira ngo mvuge ku byawe. Mwami Yesu ndasabye ngo umfashe unshoboze kwe muyera ndongore kandi ico ushaka ko abantu bamenya Mwami Yesu kibashikire. Satani n'ibikorwa byiwe byose bitsindwe muri kano kanya mu izina rya Yesu. Urakoze mwe mu bawe mwiza adufashe. Tubisenze mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Ndacari kuri rya jambo bene data, ijambo rivuga ngo imirindi y'Uhoraho. Imirindi y'Uhoraho. Twariko turiga mu mavideo yaheze. Nariko ndavuga ku kuntu umuntu yahamagawe n'Imana adakwiye gutinya. Ntakwiye gutinya kujya Elisa Eliya yamushize kumutamana hanyuma agacareka inka yararagiye yariko ararimisha agaca mukurikira agakora igikorwa c'Imana. Nababwiye nti birashoboka umuntu agatinya ati mbega bizogenda gute, ariko kandi dufise Imana, kandi iyo Mana ijambo ry'Imana yatubwira ngo uko yarikora muri kiriya gihe hamwe n'abera ba kera n'uyu munsi niko abikora. N'uyu munsi niko abikora. Hari abantu bakunda kwiyumvira ngo yango bijya byo muri mwisezerano rya kera ngo ubu turi mu isezerano rishasha, ngo isezerano rya Yesu ngo none ngo rya kera ngo ari amajambo ya kera ntagikora. Bene da, ajya amajambo ya kera arakora, by'ukuri arakora, kuko ijambo ry'Imana ni ryose. Ntufate igice ngo biri naryo rireke, oya, ijambo ry'Imana ni ryose. Yesu nahabwa icubahiro. Twarabiye hamwe ingene Imana yafashije kandi irafasha Dawidi yaragiye kugwana n'Abafilisitiya. Imana ngo iramubwira ati genda bagwanye kandi mugabo baturuka inyuma, ati nzohagarara, ati uzokumva imirindi hariya kuri biriya biti. Twahasomye ntitwabisubiramwo ngo umaze kumva iyo mirindi ukayumva uzoca ugenda ubatere ngo je Uhoraho nzoba nakwitangiye imbere. Ivyo vyarabaye, baravyandika, Dawidi byaramushitseko. Nuko nabashingiye intahe mu mwanya waheze ndababwira nanje ingene nariko ndasenga ahantu. Hanyuma rero numva imirindi, jewe sinumva imirindi, numva umenga ni inyoni nyinshi cane zigurutse, canke umenga ni ibintu byirukanze, kandi byaciye matwi cane ndagira ngo wamenga ni ikintu kinkubise ku gutwi, nca mfata gutya. Nabashingiye iyo ntahe. Imana uko yakora kera n'uyu munsi niko ikibikora. Uko yatabarana n'abera ba kera n'uyu munsi nijya nyene. Imana ishimwe. Kwari gusa kwibutsa ngo wa muntu wahamagawe n'Imana. N'uyu munsi Imana iracahamagara. Kujya yahamagara ba Eliya, kujya yahamagara ba Ezekiyeli, kujya yahamagara abakozi b'Imana ba kera. N'uyu munsi niko ibikora, kuko nabo uyu munsi bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Ariko kandi icyo umuntu yomenya rero nuko nabo uyu munsi kujya Imana yakorana n'abakera n'uyu munsi yacakwana nabo uyu munsi. Imana ishimwe. Rero nari kuri aka kantu kavuga ngo kumva imirindi y'Uhoraho, imirindi yo gutabara kw'Imana. Abakera barayumva. Hari uturorero nagerageje kuronka muri Bibiliya y'abantu bumvise imirindi yo gutabara. Abisirayeli
igihe kimwe ngo barugarijwe bugarizwa n'umwami w'i Samariya n'umwami w'i Siriya. Hanyuma rero abugarije ngo baca barinyegeza baguma mu gisagara i Samariya, ngo baca barinyegeza barugara amarembo ntibasubira gusohoka. Abasiriya nabo baca batera amakambi, baca bagira amakambi hirya y'irembo ry'igisagara ry'i Samariya. Bisobanurwa ngo abagumye indani bagumyeyo gushika. Iyumvira ugumyeyo ntusohoke hanze, ntusohoke gusuma, ntusohoke kugira ante, baca bicwa n'inzara. Bene da ngo baragize inzara nyinshi cyane ku buryo bw'uko byari biteye ubwoba. Hanyuma rero abanyamibembe nabo murabizi ngene abanyamibembe bakunda kubakura hagati mu bantu bakabaterera inyuma y'igisagara. Abanyamibembe bo bari bibereye inyuma ntibari bemererwa no kuba hagati mu bantu. Abanyamibembe bari hanze badashobora kwinjira mu gisagara i Samariya, kandi ntibashobora no kugenda kure kuko hariya iyo abasiriya bari bakampitse bashize amakambi yabo hoho hari ibyo kurya. Ariko abanyamibembe baravuga bati none tugira gute? Ntitugenda indani turicirwa rero n'inzara ko n'abariyo barapfuye n'inzara. Ntitugende hariya mu ikambi y'abasiriya gusaba y'ibyo kurya baratwica. Ariko bacavuga bati ari ugupfa ni ugupfa, reka tureke kuguma twicaye ngo turindire urupfu, ngwino tugire icyo dukora. Baca baragenda bavuga ati reka tugende hariya. Bene data abanyamibembe bane, Imana yakoze ikintu gikomeye cyane igomba gutabara Abisirayeli. Imana ngo reka tubisome ukuntu Imana yakoze n'uyu munsi yacakora. Abami ba kabiri igice c'indwi turasoma hariya ku murongo wa 5. Haravuga ngo nuko bahengera buhwibiriye barikora ngo baje aho abasiriya bacumbitse. Ariko bashitse aho amahema yabo atangurira ngo basanga ata muntu akiharangwa. Bari bagiye hehe? Ngo kuko ku murongo wa 6, kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi yabo y'ingabo z'abasiriya haza uguhinda kw'imikogote, uko amafarasi n'uko ingabo nyinshi. Haleluya! Ijuru ryari ryatabaye ngo bumvise uguhinda kw'imikogote n'amafarasi y'ingabo nyinshi. Ni gute abanyamibembe bane bagenda baranintagiza imirindi yabo? Mbega yo kumvikana mu ikambi nzima irimo abantu isinzi n'isinzi ry'abasirikare, bakumva abantu bane? Naho baba bariko barirukanga, naho baba bariko baragenda ku mafarasi kumbure nivyo kumva n'abantu bose nk'uko. Ariko Imana, iyi Mana ndiko ndavuga, haleluya, iyi Mana ngo ikirungika ingabo, yarungitse ingabo zo mw'ijuru, barazumva baca bariruka, zirabakinagiza bariruka. Ngo barabyumvise mu matwi, barumva ko ari igitero kinini cyane, ngo baca bariruka. Imana ishimwe. Uko niko Data akora. Ubirabishije n'amaso y'umubiri ntabo tubona babakinagije, ariko Imana yabahaye kubyumva. Ati twaje turahaha, ingabo z'Imana zaraje barazumva bariruka. Uko niko Data akora. Hamwe twasoma kare mu gitabo c'abami c'ingoma, ingoma ya mbere 14 ku murongo wa 15, twabonye ngo Dawidi yabwiwe ngo niwumva imirindi iri hejuru ya birya biti ukabyumva n'amatwi yawe, uca ugenda gutera, nzoba nakwitangeje Uhoraho. Dawidi yarabyumvise, yumva imirindi hejuru ku biti. Bene da, iyo Mana ndiko ndababwira niyo numvise igihe nariko ndasenga ndi mu biti jenyene. Ndatangara ngira ubwoba, nti mbega ibintu nibiki? Ndaraba imbere n'inyuma sinabona na kimwe.
aha ngomba kuvuga ngo ibi tuvuga ntabwo ari inkuru, si inkuru umuntu afonda, ariko n'ibintu biriho. Imana ishimwe. Aba banyamibembe ngo baragiye basanga ba bantu bose bahunze birutse, ngo baca biyoragurira ibyo kurya bari bashonje, barajya ngo biyoragurira amafaranga, biyoragura n'ibintu byose, ngo baza baranyegeza, ngo munyuma baravuga ati ntidushaka kwicarana inkuru nziza nk'iyi, ngwino tugende kubwira abandi bari barapfira hari indani i Samariya mu rugo hari indani, tugende tubabwire. Baca baragenda ngo babwire umurinzi kw'irembo. Uwo kw'irembo nawe aca agenda abwira abari bushikirize umwami. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ifise inzira. Ba banyamibembe bari babirukanye kubera yuko bagwaye bataja hamwe n'abandi, ariko bazanye urukiza. Iyumvira iki kintu, abanyamibembe gutabara igisagara kizima. Mbega Imana ihabwa icubahiro. Imana ni nziza. Uko rero niko Imana igenda ibikora. N'izi saha nuko tutumviriza intahe z'abantu benshi, niko biri. Kwari kugutera intege inshuti yanje, mwene data, wewe wahamagawe n'uhoraho Imana, ngo bakubwire ngo Imana uko yakora kera n'uyu munsi niko iri, uko yatabara abantu n'uyu munsi yacatabara. Nuko nyene twizere ijambo ry'Imana kandi twizere Imana. Haleluya. Iyi Mana yacu niyo kwizerwa. Reka turaba abandi bantu babonye ugutabara kw'Imana, ijuru ryururutse rikabatabara bakabibona. Haleluya. Ni inkuru y'Abisirayeli ca gihe Farawo yari yabakurikiye. Hamwe bari bavuye muri Egiputa, hanyuma rero bakabakurikira. Barabakurikiye bageze kuri rwa ruzi bagira bajabuke. Imana ibwira Mose ati manika iyo inkoni yawe. Ati reka tuhasome muri Kuvayo igice ca kangahe hajya. Kuvayo ni igice ca Kuvayo igice c'14, tugende hariya ku murongo w'19. Kuvayo 15 pluto. Kuvayo 15 ku murongo w'19 havuga ngo, kuko hamwe amafarasi ya Farawo, imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi byari bimanutse mu kiyaga, Uhoraho abiteraniriza kw'amazi y'ikiyaga. Ariko Abisirayeli bo baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Imana ishimwe. Haleluya. Bamwe amazi yabateraniriyeko, ngo abandi baca muri ayo mazi nk'abaca mu kiyaga, nk'abaca ku musozi. Ariko hari mu kiyaga gikomeye. Iyo Mana yakoze uko. Iyi Mana tuvuga ni Imana nziza, ni Imana ikomeye, ni Imana ishigikira abo yahamagaye. Mu bihe bikomeye Imana iraseruka. Yaraserutse muri iki gihe c'Abisirayeli, Farawo n'ingabo ziwe bose babakurikiye. Ariko bageze mu mazi hagati, Abisirayeli bariko barahaca nk'abaca ku musozi. Ariko ari hagati mu mazi bahaca nk'abaca ku musozi. Ngo kuko ngo Imana yabwiye Mose ati manika. Kuvayo 14 ku murongo wa 21 haravuga ngo nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahuhutisha umuyaga mwinshi uvuye mu buseruko, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagabanyamwo kubiri, ahindura ikiyaga ahumutse. Haleluya. Imana yabwiye Mose ngo arambura ukuboko. Haleluya. Ngo arambura ukuboko hejuru. Aca arabikora nk'uko umwami amubariye. Agize gutya aramvuye ukuboko hejuru, ngo ikiyaga ngo haca haza umuyaga mwinshi. Uyu muyaga wavuye Imana yururukirije uwo muyaga
ikubita, Imana iravuga bikaba. Ukuboko kwa Mose kwari mwiki, hari maji yari irimo kumanuka gutya gusa, ariko Imana ivuga iti kora gutya nanje ndakwereke. Ni ukuvuga ngo Imana yamwitangiye imbere. Abamarayika buhora, ukuboko kw'Imana isumba byose guca uhuhutisha wa muyaga, uhuhutisha umuyaga ngo usunika ikiyaga kigaburamwo kubiri, Abisirayeli baracamo. Abansi babo nabo bari ngo Imana ituma babakurikira, barabakurikira. Noneho babonye bari kwaca mu mazi hacitse inzira, nabo bajamwo, bati reka turabafata, sikazi inzira yabonetse. Yesu wangu we, hari abantu bakubona ntibabone Imana mugendana iyo ariyo, bakiyumvira yuko nawe kubera yuko byakunze nabo nyene bica bikunda, ariko ntibamenye wewe urutonde ugiramwo. Imana mwavuganye icyo yakubariye n'umugambi gufiseko, abandi bakagomba kwigana, ariko baca bagwayo. Data tabare, Abisirayeli barajabuka aho hantu neza. Mwami Yesu, babandi nabo bakurikiye ngo baragenda ngo maze bashitse hagati y'amafarasi yabo na ya mikogote yabo bitangura kubanwa, biranga ko bishaka kugenda bigorana. Ngo baca baragira ubwoba. Nagomba dusoma aka kantu ku murongo wa 25 kuvayo 14 ku murongo duhere kuri 23 kuvayo 14:23. Abanyegiputa nabo barabakurikira bari hagati mu kiyaga, babaje inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko bugira buce, Uhoraho ari mu nkingi y'umuriro n'igicu arunguruka ingabo z'Abanyegiputa, agira iki? Azica ivutu. Aka kantu ngo Uhoraho yararungurutse ngo azica ivutu, ngo atuma amakurudumu y'imikogote yabo afata, ntiyaba igikwegeka neza. Maze Abanyegiputa baravugana bati, ehe duhunge tureke Abisirayeli, kuko Uhoraho abatabara ari we atugwanya. Babimenye batevye, ariko nuko Imana yagomba kubakubita, Imana yagomba kubasekurira mu mazi, yari yabigiriye imigabo. Aba bantu babonye ababurumva baciye bapfa, ariko abasigaye n'inkuru yamamaye n'uyu munsi bikaba bikivugwa. Nuko Uhoraho Imana dusenga ariyo Mana. Umuntu asengiye Imana niyo Mana yo kwizerwa. Abantu batizera, Satani yababosha imitima, banka kwizera, ariko hamwe bo kwizera bobona Imana. Ewe wa muntu wizeye Imana, Imana iguhezagire. Iyi Mana tuvuga ni Imana y'ukuri. Ibi byashikiye Abisirayeli, ingene Imana yabatabaye, nawe wamubibona mu buzima bwa misi yose. Ingene Imana igucira inzira hatari inzira, ukabona Imana iraguhaye akazi, abandi bose bize bafite n'amashuri asumba yawe bakabuze. Kubera iki? Kubera Imana rivuga ati stop, uyu nabanza ronke, abandi mwese subira inyuma. Haleluya! Imana yacu irakundana, Imana yacu ni rukundo, Imana igira neza. Abisirayeli baramenya badakekeranya bati Imana iri kumwe natwe. Abasi babo nabo bati turabafashe tu. Bamaze kubona mu mazi bamwe bariko barajabuka barengana, abandi nabo biriko birabankiramwo, baca bagira ubwoba bwinshi, ngo Imana ngo ibaca ivutu. Erega nta wundi yari kubishobora, ni Imana yabaciye ivutu.
Imana izoca ivutu abansi bawe, bya bindi byari bagabiye bibananire gushikako. Imana izobugura amaso ibereke terega uyu muntu turwanya afise Imana, kandi iyo mana yiwe niba ari imugwanirira niriko iratugwanya. Yesu aduhezagire. Imana y'abizera, haleluya, Imana y'abizera iri kumwe nabo. Wa muntu wizeye Kristo Yesu, ntuve mu vyizegwa. Uhoraho Imana ari kumwe nawe. Uhoraho Imana ari kumwe nawe, niwe azogutabara muri vya bindi wumva ko bikunanije, muri vya bindi wumva ko atawundi muntu yogutabara, hahandi wumva ko hagoye kujabuka. Dufise Yesu, haleluya, dufise Yesu. Niba Abisirayeli ahantu Imana yashoboye gutandukanya bose bari mu mazi, bamwe barajabutse ariko abandi rubuzuriyeko. Imana niko imeze, ngo baciye bavuga ati yo ngo dusubire inyuma, ngo tuveyo, bavayo birashakunda ko Imana yabaherengeterejeyo bose kugira ngo ibubikirizeyo. Data dukorera n'umutabazi w'abamwambaza, n'umutabazi w'abamwambaza, kandi n'umutabazi agwanira abantu biwe. Rero mwene data, imirindi y'Uhoraho iracumvikana n'uyu munsi, imirindi yo gutabara k'Uhoraho irumvikana. Hariho abayibonye, Abisirayeli barayibonye, muri uyu mwanya yaramenyekanye. Abanyamibembe bamwe biruka, ababo bagiriwe ubuntu barirutse, barashoboye kweshapa birakunda. Kuko Imana yagomba kugaburira aba Basiriya bari bashonje, no aba Basamariya bari bashonje. Imana irabagaburira, Imana ishimwe, irabagaburira. Ariko bariya ntiyari ishaka kubica. Burya Abasiriya Imana ntiyari ishaka kubica, iyo ishaka kubica yari kubikora. Yabateye ubwoba, ibatuma bahunga, bariruka, batana ibyabo byose. Muri indi jambo ibyo bari bazanye byose bari babizaniye Abasamariya, birire bave mu nzara bari bafise. Iyo Imana iserutse iza gukemura ikibazo igomba gukemura nyene. Aba barashoboye kweshapa, bahunga, bariruka, batana impuzu, ngo bagiye baratana impuzu, batana ibintu byose, biruka nk'abahunga nyene. Ariko ababo bagombye guhunga ntibabishoboye, kuko Imana yabwiza kubahana ikabica. Bikagaragara ko Imana Data wa twese ari Imana ihambaye. Rero nawe mwene data, ico uzoba ukeneye cose, ukeneye ibyo kurya, Uhoraho azobikurungikira. Ukeneye butabazi, Imana izokurungikira abamarayika bagwanane n'abansi bawe. Uko bimeze kose, Data ni wa wundi. Nagomba kukumvisha ngo Data ni wa wundi, ntugire ubwoba. Kandi niba wahora wizera Imana ukayizera nkaho umenga ni Imana ntoyi, enda niwigirwa imbere mu kwizera, niwigirwa imbere uzobona ivyo Imana ikora. Niwigirwa imbere. Narabashingiye intahinge n'Uhoraho Imana yanyandikiye ikete nkarisoma. Izo ntahe murabyumva, kandi Imana ihezagire abo mu muco wera. Yesu nabaho umugisha, bakora igikorwa ciza. Imana Data wa twese yaranyandikiye ikete ndarisoma, kandi iryo kete n'uyu munsi ndacarisoma. Hari mwene data umwe w'Ingozi yambwiye ati nafashe rya kete ryawe ndagyizereramwo, ati ndarisengeramwo, ati kandi ibitangaza, nabonye ibitangaza byarakoretse. Ndavuga nti Imana nishimwe, Imana nishimwe. Mwene da, byura ukwizera gusa, uhamagare Yesu, umubwire arashoboye. Niba yaraguhamagaye, mwene data mwitabe, kuko umwami aba yariyemeje kuzokubera byose, aba yariyemeje kuzokugabura, akagabura n'abana bawe, akagabura byose. Aba yariyemeje, kimwe gusa ni wemere. Ariko nutemera, aho rero nutemera uzogwana n'ingaruka yo kugarariza Imana. Kandi ingaruka yo kugarariza Imana nayo
izokubera mbi cane, ariko wemeye Imana izokugirira neza. Uhoraho rero abaha umugisha, abahezagire. Yari ayo majambo nagomba ko tuganirako yo kuvuga ngo imirindi y'Uhoraho n'uyu munsi iracaboneka. Imirindi y'Uhoraho n'uyu munsi mu buzima bwacu bwa minsi yose Imana iraciyerekana. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko tuvugirako ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha mwese. Amen. Haleluya. Urakoze data Imana mukunzi, ngushimiye ko udahinduka, uko wari uri kiriya gihe n'uyu munsi ni kuri, kandi uko ibitangaza n'uyu munsi nk'uko wabikora kera. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Hezagira mwene data, umuhe kukwizera, ave mu gushidikanya, agushire ku mutima we wose, maze Yesu nawe umwereke ubwiza bwawe. Ngushimiye kuri Imana yo kwizerwa, ngushimiye kuri umwami ahora dutabara igihe cose. Mwami, mwene data ariko arankurikira, umugirire neza, umwiyereke, umufate ukuboko, umuhezagire mu izina rya Yesu. Amen.